Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Oriane Tangishaka abaramutsa. Tudatinze amakuru yo kuri no saha tuyahere hirya no hino kw'isi, twayateguriwe kandi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Maramutse Oriana turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Igisata cawo ni cita ku mpunzi HCR kiriko kirasaba imfashanyo yihuta yo kugarukira ku bihumbi vy'abanye Somalia bahunze imigwano mu gisagara co muri Somaliland ku rubibe rwa Somalia. HCR igereranya ko ikeneye imfashanyo ku banyesomaliya bashika ku bihumbi 100 bahungiye mu gihugu ca Ethiopia. Izo mpunzi zahunze imishamirano ibera mu gisagara ca Ras Anode ihuza intara ya Somaliland hamwe n'abanyagihugu bifuza kuba munsi y'ubutegetsi bwa Somalia. HCR kwisaba kandi inyishu kibazo co muri ico gisagara ca Ras Anode kugira bene gihugu basubire mu mihana yabo. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu wa Somaliland Esa Kayad avuga ko leta yiwe yiteguye kuganira ariko ko ivyo biganiro bitazoraba ku bwigenge bw'intara yiwe. Impunzi za mbere zahunze iyo migwano zashitse muri Ethiopia ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kabiri. Abategetsi babakiriye muri Ethiopia bavuga ko bababa ibihumbi 100 kandi ko iki gitigiri gishobora kuziyongera. Abasirikare ba Israeli barateye ikambi y'impunzi iri mu gisagara ca Jenin ni mu ntara ya Cisjordania yarejo ku munsi wa kabiri bica abanyepalestina 6. Abishwe barimwo umugwanyi wo mu muhari Hamas yari yitwaje inkoho akekwa kuba ari we yishe abahungu 2 baba Yahudi bavukana hafi y'akarere ka Huwara. Ababonye ivyabaye ejo ku munsi wa kabiri bavuze ko gutana mu mitwe kwatanguye inyuma yaho ababa muri iyo kambi baboneye abasirikare ba Israeli baciye batangura kubitanga bararasa bakeka ko nabo bagira baraswe. Ubushikiranganje bwa Palestina bujejwe amagara y'abantu bwavuze ko abanyepalestina 6 bishwe abandi 16 barakomereka. Umushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yasabye izo mpande zibiri guhagarika gushamirana. Eka n'umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin gitezwe ko azotera akamo nkako mu rugendo rwiwe muri Israeli muri yindwi. Kuva mu ntango z'uyu mwaka abasirikare ba Israeli bamaze kwica abanyepalestina barenga 70 bagizwe n'abagwanyi b'umuhari Hamas hamwe n'abasivile. Muri ico kiringo nyene abanyepalestina bamaze kwica abanyisraeli 13 barimwo umukenyezi umwe yamuka mu gihugu ca Ukraine. Mwevugo makungu kandi umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ari muri Ukraine kuva ejo ku munsi wa kabiri ategekanya kuganira kuri wa 3 i Kiev na President Volodymyr Zelensky. N'urugendo akoze ku ncuro ya 3 muri ico gihugu kimaze umwaka urenga mu ntambara kuva Uburusiya bugitera. Umunyamabanga mukuru wa ONU yatanguriye ubwo rugendo muri Polonye mu gatondo kejo ku munsi wa kabiri aca arubandaniriza mu gihugu ca Ukraine. Umuvugizi wiwe Stefan Dujarric yavuze ko Guterres aganira na perezida wa Ukraine ku kunagura amasezerano yo gusohora ingano za Ukraine zugarirwa ku bivuko. Ayo masezerano yabaye hagati ya ONU, Ukraine, Uburusiya na Turukiya atanga uburenganzira bwo gushora ingano zivuye ku bivuko vya Ukraine byugawe kubera intambara. Yatewe ku mukono ku itariki ya 22 z'ukwezi kw'indwi ku mwaka uheze kandi anagurwa buri mezi 4. Guterres amaze amezi 12 asaba kugira uruhara mu guhuza Uburusiya na Ukraine mu gihe ivyo bihugu byo kwerekana ugushaka kuganira.
Mwishirahamwe rya Buraya naho ryarafatiye ibihano abantu 9 bagizwe n'abategetsi babiri ba leta y'abatalibani hamwe nabo mu gisirikare n'igipolisi c'Uburusiya. Ibihugu 27 vya Buraya bibagiriza kugira uruhara mu guhungabanya agateka kazina muntu no guhohotera abakenyezi gufatiye ku gitsina. Ivyo bihano vyejo ku munsi wa kabiri bifashwe imbere y'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi uhimbagwa kuri itariki y'umunani y'uku kwezi kwa gatatu. Umukuru ajejwe ivy'imigenderanire mw'ishirahamwe rya Buraya Joseph Borrell avuga ko bariko barakomeza utwigoro two kugwanya ihohotera rishingiye ku gitsina kugira ngo abo vyagira babihanigwe. Akavuga kandi ko bariko baragwanya ingeso yo kudahana. Mu kurangiza hano muri Amerika, leta ya Joe Biden itekanya gusubira gutangura gufunga imiryango y'abimukira binjira muri Amerika mu buryo butubahirije amategeko. Ni mu gihe leta iri mu myiteguro yo guhagarika amategeko yashizweho mu korohereza abajabukira ku rubibe Amerika ihana na Mexique mu gihe cikiza ca COVID-19. Aya makuru atangwa n'abategetsi 4 ba Amerika bazi ivyo dossier. Leta ya Amerika yarakajije kandi umwikwabu ku rubibe yo kubuza abimukira kwinjira kuko abarondera ubuhungiro baciye kuri urwo rubibe biyongereye cyane muri ibi bihe by'inyuma y'ikiza ca COVID-19. Urakoze Aloise Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Sentare ya Ntahangwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi Bujumbura yafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo abantu 5 baserukira amashirahamwe haranira agateka kazina muntu. Mukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye igihe ariko arimikwa yaravuze amajambo meza abarundi bagiye kwishura no kwizana bazoba ibya demokrasi. Uri kuraraba uyu munsi urabona neza yuko by'agateka kazina muntu byo kwishura no kwizana byose yatabiriho. Uyu ni Ahmed Niyongere, umukuru w'ishirahamwe Akate Burundi. Kuri uyu wa kabiri u Rwanda rwashikirije Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibiziga 2 by'abasirikare bibicishije mu mugwi ushinzwe kugenzura ibibera ku mupaka mu karere k'ibiyaga binini. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Guhera kuri uyu wa kabiri abakozi bo mu biro vya Perezida w'u Burundi, abo mu biro vy'icegera ciwe n'abo mu biro vy'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu babwirizwa gutangura umunsi wabo w'akazi n'amasengesho y'iminota 30. Idonido kuri inkuru mugenzi wacu Diane Nene Nahazwe. Ikete ryatewe ku mukono na Colonel Aloise Sindayihebura, umuyobozi mwishikira ajeje ibibazo vya gisivili mu biro vya President Evariste Ndayishimiye, rivuga ko ico gisabisho kizora gitangura iminsi yose y'akazi kuva saa 1:30 kugera saa 2 z'igitondo. Iryo kete risigura ko ino ngingo yafashwe ije ikurikira icibiro vya President w'u Burundi vyise ubutumwa President Evariste Ndayishimiye yahaye indongozi z'ibisata bitandukanye vy'u Burundi kwigenekerezo rya mbere ukwezi turimwo, azibwira ko ibisata vyose vy'igihugu bibwirizwa gushiraho umwanya wo gusengera igihugu. Ijwi rya Amerika ryabajije amasoko yaryo mu biro vya President w'u Burundi nimba isengesho ry'uno munsi ryabaye naryo rigira riti erega si bishasha dusenga kuva tucimukira kwa Ntare, gusa ubu bisa nk'itegeko rizohava rivyara ukudodoberezanya no kwikekana bitari ngombwa. Uzocegwa ko ari nk'itegeko bizogenda gute? Utikoze igisabisho nawe bite? Isoko ryacu mu biro kwa President Evariste Ndayishimiye ryabandanije ritubwira ko iyo minota 30 iharugwa mu masaha y'akazi atangura igihe c'isaha 1:30 z'agatondo mu Burundi. Twagerageje kurondera abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo twumve ko boduha insiguro zirenze iziri mu itangazo rimenyesha ino ngingo, ariko turabakena. Madame Rosine Vilaine Gatoni avugira President Evariste Ndayishimiye
akaba ari nawe ajeje gutanga amakuru mu biro vyiwe ntitavye telefone yacu inshuro zine twamurondereko. Iyo tuza kumubona twamubaza nimba utazokwitabira ano masengesho y'imisi yose hari itegeko ry'akazi azoba arenze n'ico Presidence y'u Burundi ivuga ku myidogo y'abasanga ivy'amasengesho bitari bikwiye kuba nk'itegeko. Kuva mu 2005 umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi waratunganya amasengesho. Ku ntwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza amasengesho yategurwa yabatunganijwe cane n'abapasiteri bo mu madini y'abaprotestanti. Pierre Nkurunziza yari umuprotestant. Umuhisi Nkurunziza amaze gushengera President Evariste Ndayishimiye w'umukatolika yamusubiriye yarabandanije nawe nyene uwo mugenzo wo gutegura amasengesho utigeze uranga izindi ntwaro zabanjirije CNDD-FDD. Ahatandukaniye amasengesho ategurwa ku butegetsi bushasha bwa President Ndayishimiye nuko atangurira mu maparuwase katolika kandi ayaba ku mwaka akabazwi kuko yanditswe. President Ndayishimiye yashizeho ingingo itunganya amasengesho ahuza amadini yose kabiri mu mwaka. Kuwa kane wa nyuma w'ukwezi umugambwe akomokamo CNDD-FDD ukabwirizwa gutunganya amasengesho abera mu ngoro z'imigambwe zose ziri mu gihugu. Umwe mu bandi bayagiye Ijwi rya Amerika ntibashime ko amazina yiwe atangazwa yagize ati kuva na kera umwami yari afise inshingano ziwe, umuherezi akagira iziwe, umuvugishwa akagira iziwe. Abategetsi naho baba bakunda Imana sibo bajeje gutunganya amasengesho y'igihugu. Kuri uyu wa kabiri u Rwanda rwashikirije Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibiziga bibiri by'abasirikare rubicishije mu murwi ushinzwe kugenzura ibibera ku mipaka mu karere k'ibiyaga binini. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Gloria Tuyishime. Uku guhererekanya imirambo kwabaye hagati y'igisirikare cy'u Rwanda n'itsinda rishinzwe kugenzura ibibera ku mipaka mu karere k'ibiyaga bigari ari naryo ryari rihagarariye igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni igikorwa cyabereye ku bitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu kuri uyu wa kabiri. Aba basirikare babiri baje gutwarwa n'igihugu cyabo bishwe barashwa n'abasirikare b'u Rwanda babashinja kuvogera umutekano w'u Rwanda nk'uko rwagiye rubitangaza. Imirambo y'aba basirikare yasubijwe mu gihugu cyayo ni ya Sambwanze Didier na Kasereka Manumalu. Uwa mbere yishwe arashwe tariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize mu gihe cya saa sita z'ijoro. U Rwanda rwamushinje kurasa ku birindiro by'igisirikare cyarwo ku mupaka uhuza u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo ryasohowe n'ubuvugizi bw'ingabo z'u Rwanda ryavuze ko uyu musirikare yasanganywe imbunda ya AK-47 iri mu bwoko bw'9932. U Rwanda ruvuga ko yarashwe mu rwego rwo kwitabara. Uyu murambo wari umaze amezi 5 mu bitaro bya Gisenyi, gusa igisirikare cy'u Rwanda nticyashatse gutangaza impamvu cyatinze kuwushyikiriza Kongo. Undi murambo w'umusirikare waguye ku butaka bw'u Rwanda kuwa 5 ushize nk'uko byatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda, nawe yaje arasa ku birindiro by'igisirikare biri ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo, narwo niko kumurasa. Mu kiganiro aherutse guha itangazamakuru, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahumurije abanyarwanda ko umutekano w'igihugu urinzwe. Gusa nanone umuvugizi wa guverinoma Alain Mukurarinda nawe mu minsi ishize aherutse gutangariza kimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ko u Rwanda rwiteguye kandi rukurikiranira hafi ibibera muri Kongo, bityo nta kizarutungura. U Rwanda nk'uko twanabivuze, guverinoma yanabivuze mu itangazo riherutse ubwo hakorwaga amatangazo hakurya, guverinoma ikaza gusubiza, yavuze ko u Rwanda rwavuze yuko rukurikiye, u Rwanda rumenya ibibera haba mu Rwanda, rukagerageza no kumenya ibibera hakurya kuko ruze neza ko ari ikibazo gishobora guturukayo. U Rwanda rero rukaba rwiteguye rukurikira, nk'uko nari maze kuvuga, nta cyaba ngo rube rutunguwe. U Rwanda ruriteguye. Uku guhererekanya imirambo y'abahoze ari abasirikare ba Kongo bibaye mu gihe hakomeje kuvugwa impungenge z'umutekano muke mu karere ka Rubavu. Ibi bimaze no guhungabanya ubucuruzi bwambukiranya imipaka nk'uko ababukora babitangarije Ijwi rya Amerika mu bihe bitandukanye. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Agashimwe k'amahoro na demokarasi kitiriwe umunyapolitike wo mu Rwanda Madame Victoire Ingabire Umuhoza kahawe uyu mwaka abantu batatu. Abo ni John Williams Intwari, umumenyeshamakuru w'umunyarwanda yitavye Imana mu kwezi kwa kabiri, abaharanira amahoro bose mu Rwanda, na Kambale Musavuli
aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'agashimwe gatanzwe ku nshuro ya 12. Ibirori vyabereye mu Bubiligi mu mpera z'ukwezi guheze. Madame Perpétue Muramutse ni umuhuzabikorwa w'urunani mpuzamakungu rw'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro. Yavuganye na mugenzi wacu Venise Nshimiyimana atangura amubwira icisunzwe mu guhitamwo abahawe ako gashimwe. Twakurikije kuba umuntu yaritangiye yaragaragaje ko haranira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi atarobanuye. Icyo nicyo cy'ingenzi, kandi akaba haranira uburenganzira bw'ikiremwamuntu amwifuriza amahoro no kubaho neza muri rusange. None se udondaguye wa mugani ari John Williams Ntwari nabo bose mwashyize hamwe cyangwa se n'uyo Kambale Musavuri, buri wese ku ruhande rwe niki cyamuranze mu guharanira ayo mahoro n'ubwo burenganzira muvuga? Buri wese ku giti cye hari cyamuranze. Tuhere kuri John Williams Ntwari, yerekanye ko dukurikije ibibazo biri mu Rwanda no muri kariya karere atagira aho abogamiye. Ni umunyamakuru uvuga amakuru uko ayabona kandi agafata igihe cyo kuyasesengura, kandi ntawogamire ku ruhande urwo ari rwo rwose. We icyaba ashyize imbere ni gusobanura amakuru, kandi akareba niba ayo makuru afite akamaro kubo azayabwira. Ni ukuvuga ngo ntabwo we agendera ku byo kubimwamamaza ku giti cye, yagenderaga ahubwo ku bifitiye akamaro abaturage. Bariya twashyize hamwe rero bo ni abaharanira amahoro nabo na demokarasi, ariko biragaragara ko ari abantu baba baritanze. Nabo twashyize hamwe mu gice kimwe cy'icyo gihembo cya kabiri. Undi rero wa gatatu ni uwitwa Kambale Musavuri w'umunyekongo, akaba nawe kuva kera aharanira uburenganzira bwa muntu muri za association nyinshi. None se ku runana rwanyu arw'abanyarwanda abanyekongo bajemo bate? Abanyekongo nabo bari tubashyira imbere, cyangwa nkuko dushyira n'abandi banyamahanga. Murebye abo twahaye igihembo kugeza ubu ngubu ni hari ndetse abaturuka mu bihugu byinshi bimaze kugera kuri 12 cyangwa 13. Ni ukuvuga uyu mwaka cyane cyane rero ko n'abanyekongo bafite ingorane zikomeye z'intambara, byabaye ngombwa ko duhitamo umunyekongo kugira ngo dushobore kumuha umwanya, tumushyire imbere asobanure ibibazo by'iwabo, kandi tubwire akarengane k'abaturage bo muri kariya karere. Kuri uyu wa gatatu isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bw'umutegarugori. Urunana rwanyu rumaze hafi imyaka 13 rushinzwe. Mumaze gutsimbataza mute uburenganzira bw'umugore mu karere k'ibiyaga bigari? Twageze kuri byinshi, cyane cyane urabona buri mwaka twibutsa ko twerekanye ko umugore ashobora gufata ijambo akavuga. Twerekanye ko dushobora ubwacu gutekereza ku bibazo bitwugarije muri kariya karere, kandi tukabivuga tukabishyira imbere y'inzego zishinzwe kurenganura umutegarugori. Kandi nawe umutegarugori ubwe icyo kintu nicyo twagezeho gikomeye, tukamushishikariza nawe kwirenganura ubwe, kuba yashobora kuvuga akarengane kamuriho, kuba kandi yafata n'ingamba zo gukemura ibyo bibazo. Icyo nicyo twagezeho. Madame Perpétue Muramutse, umuhuzabikorwa urunana mpuzamahanga rw'abari n'abategarugori baharanira amahoro, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe Venuste Nshimiyimana. Mu Burundi, sentare ya Ntahangwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo abantu 5, abagore 3 n'abagabo 2 baserukira amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Mu byo bakurikiranwa ko harimwo guterera ibikorwa by'iterabwoba, kugarariza inzego hamwe no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu.
ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wiri Kaneza. Abacamanza ba sentare ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura mu mukuru butunzi bumvirije abarangira agateka kazina muntu mu Burundi mu ndwi heze iruhande y'icaha bikekwa ko cyo guterera ibikorwa by'iterabwoba cyatangajwe n'umushikanganje yajejwe umutekano umushuhira bagihagarikwa hiyongereye ko ivyaha by'ubwariza inzego no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye n'ishiramwe y'IDHB rikora amatohoza ku Burundi byarumvise ayo makuru. Karina Tersakian umushakashatsi mukuru muri iryo shirahamwe yabwijwe rya Amerika kwihagarikwa ryabo byahonyanze amategeko asaba ko borekurwa atakirinze gusabwa. L'initiative pour les droits humains au Burundi mu mugambi uharanira agateka kazina muntu mu Burundi turaraje ushinga ifatwa ry'izo mpirimbanyi zitanu n'ivyagirije bitagira urufatiro babegetseko dusaba ko borekurwa vuba bwango. Abategetsi b'u Burundi barimo umushikiranganje w'intwaro yo hagati bavuze ko boba baterera iterabwoba. Mbega isano hagati y'abo bantu amashirahamwe yabo n'ibikorwa by'iterabwoba riri hehe? Banagirijwe kandi guhungabanya umutekano w'igihugu ukugarariza inzego no guhungabanya ubutunzi bwacu. Nukuri ivyo vyagirije ntibigira ifatiro. Bivugwa ko abategetsi babaziza kuronka imfashanyo mva makungu mugabe ivyo nta mategeko abibuza kandi si icaha gihanwa n'ubutungane. Kubwa Tersakian anakorera ku bibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika mu myaka 25 iheze ifungwa ry'abapasoni batatu n'abagabo babiri baharanira agateka kazina muntu ryerekana gashavu leta ifitiye umuntu wese ashikiriza iciyumviro gitandukanye n'ivyo yifuza. Ce cas est emblématique de la manière dont le gouvernement burundais réagit à des organisations. Ivyabaye vyerekana inyishu leta y'u Burundi ifitiye amashirahamwe yinuba mu kwihora abayaserukira hahonyanzwe amategeko. Ibi biri mu rukurikirane rw'ifatwa ry'izindi mpirimbanyi mu kiringo c'imyaka myinshi. Dusanga hari urutonde rwashizweho rwisubiriza hafatwa uharanira agateka kazina muntu canke umumenyesha makuru hakaba ugwamo ku rwego mpuzamakungu maze akarekurwa inyuma y'umwaka canke ibiri hanyuma hagafatwa undi gutyo. Nibutse ko umunyamakuru Florian Irangabiye akivundiye mu ibohero inyuma y'amezi 6 hagaritswe. Ubutumwa buratomoye leta ntiyihanganira abayivuguruza mbere n'ibikorwa byiza by'amashirahamwe ku banyagihugu b'abarundi. Inyuma y'imisi ibiri abahani hagati y'akazina muntu bafashwe kwa 16 ukwezi kwa kabiri guheze umushikanganje yajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yavuze ko izo bikekwa ko leta ifitiye ivyemezo. Martin Teretse bakorana n'ishirahamwe yiyonkoye gukorana n'u Burundi bagaca bakorana n'amashirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane twe tumimaze ko nk'amezi 3 tubidoriye bukebu amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo financement ya terrorisme. Ariko muri DHB basanga ingendo ari gihushane y'ivyo president Ndayishimiye adasiba gusezerana. Ces arrestations sont en contradiction directe avec tout ce que le président. Ayo mahagarikwa ateye kubiri n'ibintu byose perezida yasezeranye ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro ukwigenga ku butungane ariko biragoye cyane kwizera umuhango wiwe mu gihe leta ikoresha ubutungane nk'igikoresho cyo gucinyiza societe civile. Ibi biteza urubwo Burundi perezida Ndayishimiye na leta yiwe muri rusange. Abamwidogera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arabazi yagarutse ko mu ndwi heze ari mu masengesho y'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Tujejwe kunegura hari n'abatacyumviriza amajesiko yacu ndavuga turabizi ngo n'umunwa gusa mugara ndababwira na Yezu yaravuze gushika bamwica nasigavuze ati ndababwiye ico mumenye utazobikurikirana akazi kiwe. Umunyamategeko Ahmed Niyongere asanzwe ari mu bahani hagati y'akazi na muntu avuga ko bagenzi be bafunzwe hahonyanzwe amategeko uko niko yabisiguririje ijwi Amerika kuri telefone. Ivyo rero bikaba biri mu rwarakurikirane guhohotera abandi hagati y'akazi na muntu hamwe n'abamenyesha makuru ivyagumye birangwa intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye igihe ariko arimikwa yaravuze amajambo meza abarundi bagiye kwishura no kwizana bazoba ibya demokrasi. Uri kuraraba uyu munsi urabona neza yuko by'agateye akazi na muntu byo kwishura no kwizana byose yatabiriho. Icyaha cy'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu nyororo uri hagati y'imyaka 10 na 20 nk'uko ingingo ya 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga. Mu gihe hari abantu bishwe kubera ico cyaha ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
ubu naho n'umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no muri ibi bihe tugezemwo, mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Umunsi mukuru muhire w'umwari n'umutegarugori. Uyu munsi ukomoka he? Nibyo turebera hamwe muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Umunsi w'abari n'abategarugori burya ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uti gute se? Watangiye ari uwo guharanira uburenganzira bwabo mu kazi. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu 1857 abagore bakoraga mu nganda z'indodo zivamo ibitambaro by'imyambaro mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize imyigaragambyo y'akataraboneka yo kwamagana uburyo bubi bakoragamo n'ubusumbane mu burenganzira bwabo. By'umwihariko basabaga kugabanyirizwa amasaha y'akazi n'umushahara ukwiye. Icyo gihe bakoraga iminsi 6 mu cyumweru. Ku itariki ya 8 y'ukwa gatatu 1908 abagore bo mu nganda z'imyambaro mu mujyi wa New York nanone nabo bakoze indi myigaragambyo yo kwamagana uburyo bubi bw'akazi kabo n'abakoreshaga abana mu nganda mu buhinzi n'ahandi. Basabaga kandi n'uburenganzira bwo gutora. Abagore n'abari 15,000 bitabiriye iyo myigaragambyo. Icyo gihe ariko igitekerezo cy'umunsi waharirwa umutegarugori nticyarimo. Umunsi wa mbere na mbere wiswe gutyo Women's Day mu Cyongereza wabaye mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois mu burengerazuba bwo hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 3 y'ukwa gatanu 1908. N'ishyaka rya gisosiyaliste ryawise gutyo. Uwo munsi ryakoresheje ikoraniro ry'abagore 1500 bagamije gusaba muri rusange uburenganzira bw'umukozi w'igitsina gore, by'umwihariko uburinganire mu by'ubukungu na politiki. Mu mwaka wakurikiyeho ishyaka rya gisosiyaliste ryakoresheje umunsi wahariwe umugore wa kabiri mu mujyi wa New York ku itariki ya 28 y'ukwa kabiri 1909 rero. Amashyirahamwe y'abakozi nayo yabyinjiyemo, abantu ibihumbi n'ibihumbi bayigiyemo. Umwanditsikazi witwa Charlotte Perkins Gilman yahavugiye ijambo ryinjiye mu mateka. Ati inshingano z'umugore ngo ni urugo rwe n'urubyaro. Nyamara rero urugo ntirugomba kuba ibyumba 3 cyangwa 4, umujyi cyangwa leta, ahubwo rukwiye kuba igihugu cyose. Abagore bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babereye urugero bagenzi babo bo mu bindi bihugu. Bityo abo mu Burayi nabo barabiganye. Aho byabaye agahebuzo ni mu Burusiya. Ku itariki ya 8 y'ukwa gatatu 1917 abagore ibihumbi n'ibihumbi bakoze imyigaragambyo y'igitangaza yabaye nk'uko abahanga mu by'amateka na politiki babyemeza intandaro ya revolution yahiritse umwami w'abami Nicolas wa kabiri. Nko kubashimira Vladimir Lenin watsinze iyo revolution afata ubutegetsi, yimitse itariki ya 8 y'ukwa gatatu nk'umunsi w'abari n'abategarugori mu gihugu cyose. Uburusiya nibwo bwa mbere na mbere ku isi bwawugize umunsi w'igihugu.